mumeze neza mwakoze kwitaba buno butumire nagire nk'uko ndabisabye ndabaramutse gusa hanyuma nongere nibutse ko ari kategori imwe ya la presse en ligne. En fait ni online TV. Abatumiwe ngaha ni abafise amateleviziyo akorera en ligne cyane cyane kuri YouTube kuko mwese muri aba YouTuber. Ni murakoze madame Geneviève. Nari kubabwira ngo mwese mubanze munyibwire none no hava ncanda vyibagira kuko nasanze muri benshi cyane. Rero c'est la presse tuvuga mu ndimi zose ushaka kuvuga Iswahili ushaka kuvuga Icyongereza ushaka kuvuga Ikirundi kuko bose baravyumva niba tavyumva naho ni abura bavyumva bakabibandikira bakabibabwira neza. Rero muno mwanya ndagomba guha ikaze mwebwe mwese umuntu afise ijambo icyo agomba kuvuga imbere y'uko tuja guha umwanya mwiza chef de bureau chargé de l'information et des communications akababwira nawe icyo abiyumvira ko icyo ababonamwo uko abifuza ko byogenda. Turabahaye ijambo rero ushaka kuryakira kazi. Tubanze dufate batanu ba mbere. Nashaka gusaba uwo muntu cyo kuvuga ego arivuga izina avuge icyo kimenyesha amakuru ciwe yongera avuge ati ligne editoriale yanje intumbereza ngaha hanyuma cabaza icagomba kuvuga. Sinzi nashaka gusaba muumve ko ata protocol ndende irimo. Feel free zungumzeni kisi mnazungumza mitaani kwa lugha yoyote, Kirundi, Kiswahili, Kifaransa, Kiingereza, Lingala, chochote kile. Ntimugire ubwoba, muvuge mwisanzure, muvuge mu rurimi mushaka, sivyo? Hanyuma ducagagure. Murabona abantu ari benshi, abantu barenga 100, umwe wese afashe umunota umwe ni minota 100, nafashe iminota 2 ni minota 200. Muca mwumva yuko ibaye iminota 200 n'amasaha abagiye kuba 2. Tugende dushagagura nakanya gato hanyuma tugirweko. Je banyita Nyamurangwa Fani, nk'abandi umumenyesha makuru wa televiziyo y'igihugu kabasanzwe siri kinyamakuru DFTV 257. Icambere ndashimiye cyane kubona mwana twiyumviriye. Igikuru nagomba kubasaba nkuko mwadutumye ko kugira dushobore kubabwira icyo twiyumvira mu bijyanye n'akazi kacu, cyane cyane ino musi nibaza ko benshi muri twebwe tuza kuvuga intambamyi tukunda guhura nazo kugira ngo mushobore kuzitunganiriza twebwe nk'ababyeyi. Gikuru nuko twe dufite ma TV online, iyo umuntu agiye gufata irema ahantu dufate nka ligne editoriale yanje kwari kwereka abarundi bari hanze y'igihugu ubwiza bwacu, ubwiza bw'igihugu cyacu, ingabirano n'impano cyane cyane ziri mu bene igihugu w'abarundi cyane cyane niyo ari ligne editoriale yanje. Rero iyo bishitse umuntu kagenda dufate akaduga nka ruguru agiye kwerekana dufate nka shite mu ishanga muri uno mwanya kimenyesha amakuru gikorera hari kizwi n'amategeko JCTV. Hari ibibazo gusa reference ya ibintu twikura kwibaza cyane ni decoration n'isiko tukanakora kenshi mu bantu baba bafite impano ziba zitararonka uburyo zije kubona cyane. Icyo tugomba gukora nacyo tuba twibuze yuko
bivuze ko turi mu nyishu ni uburyo rufatwa iyo tugiye nk'ahantu tuguze batatuzi iyo werekanye nka baje yerekana ikintu igikorera bakubaza ko kiri agriye muri leta amakipe ariye menshi asiba cyuko ntashobora kuba agriye muri leta kubera ko twarabye amakitere bisonga usanga situ benshi ari amasitorebe n'izindi kitere usanga benshi tudashobora kuronka tudashobora gushikako bijyanye n'amadiplome n'ibindi bijyanye n'amakitere muri leta basaba rero turashaka gusaba ko habaho kategori yemerera amatibe ari gukora muri domene yayo bijyanye n'ibindi binyamakuru biba byemewe muri leta kubera ko amakitere basaba turakora ibyo dukora tukabishobora mugabo ibisabwa impapuro zisabwa tutazifise turashaka gukoreshaho domene yacu twandikamo bitajyanye n'ibindi binyamakuru bisanzwe bikora murakoze. Jean Twayibasaba ni Banizigo usanzwe n'umumenyesha amakuru kandi nkaba userukije ikinyamakuru ibidukikije Web TV gisanzwe gifise ligne editoriale ukumenyekanisha ibidukikije kumwe n'iterambere rirama gisanzwe kandi cemewe imbere y'amategeko. Nari mfise ibibazo bitatu. Ivyo bibazo bitatu kimwe cyamaze kuvugwa cyakijanye n'ingene imanza zikomakomeye ubutumire bora butanga ingene bora bigenda kandi twebwe bihora bidushikira kwari kubaza mbega bora bigenda gute ko dora tubona ku mbuga ngo rukaramenye abandi batumye ubutumire bugenda gute. Ikindi kibazo cyakijanye n'itegeko rijanye no kumenyesha umwuga w'amakuru mu Burundi bidakomora neza ibisabwa n'ingene bigenda ku binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane nk'aya mateleviziyo arenye usanga turongoye. Ikindi kibazo nari mfise aricyo cya nyuma nikijanye n'uruhara. Je nitwa Idriss Maniragaba abandi mwene Ninde Basengizi Singizi wa Semavumba aba mfise ikinyamakuru mfise urubuga rwitwa Project Z narutanguje mbaye inspiré n'ivyo amarezo sociaux yakoze muri 2015 cyamara yuko ku marezo sociaux hariho ibintu biri negatif bikunda kuhaca ibintu bituma abantu bahungabana cyavuga ati reka ntanguze urubuga rwo kwinspira abandi bajene ku buryo kubera bajya abantu bavuga biri ku gihugu hariho n'abandi bajene bafise ivyiyumviro vyiza cyangwa bafise izindi ngabire zitandukanye zishobora kukipa amarezo sociaux kugira abantu twayize bijya bibi by'abasanzwe bavuga ibintu bataraheza kubigira ku buryo bigaragaye bigakundwa bica biza binetraliza zijya mu ndiza ziriko ziracapa. Rero impamvu rero nanje nashoboye kwitaba buno butumira abo nabaye interesse kandi nshimira ibyo by'umukuru w'igihugu bavyumviye kino kintu nuko abo bajene benshi bakora ivyo bintu n'abafise ingabire sabo bavyize ntabwo ari ntibakora ibintu bize amategeko y'igihugu kuko kenshi hari igihe bakora bakanyerera gatoya ugasanga abana bafunze kubera kutamenya amategeko n'atana amategeko ugasanga n'imanza zabo kenzera kwa OPG kubera barabura amategeko babasomera kubera amategeko ahari n'amategeko y'abaprofessionnel. Aho rero atagomba guhuza n'uyu wikimamara TV ko yavuze ati ifo yuko hari akenewe ko no muri yapi cyane gisa abanyamitahe umuntu afise umutahe muto n'ufise imitahe minini ya bose ikigo kimwe mugabo kiramenya ingene kibatandukanye kandi bose baba bafise uburusho butandukanye. Rero nkasaba yuko muraba ingene hoba amategeko atahura umuntu afise ingabire ahanini kubera benshi mu bari ngaha bakora en ligne la majorité n'abantu bafise ingabire si abantu bavyize. Rero hari hakenewe amategeko atahura ingabire kuko no mu mupira w'amaguru muri Liverpool barakinisha abantu bafise baciye mu academy baravyiga hari n'abantu baba bafise ingabire nabo. Rero twe dukeneye amategeko Randi promoter umutananirwa cyangwa umuvumbuzi cyangwa muganga ufite amazina menshi nahawe n'abankurikirana nkaba ndi umwe mu bantu bamaze gufungwa bazira ibintu byo kumenyesha amakuru ndabicishije ku rubuga ngurukanabumenyi
mu gihe giheze nakorera ikinyamakuru Wakalayi TV nabonye n'ubwiserukiye ari ngaha, ariko uno munsi nkaba mbarizwa mu kinyamakuru Hitop TV arico rwacu. Nk'umwe mu bantu bagize ikibazo cyo gufungwa nzira kazi sanzwe nkora, nayifise nanjye ico nshobora gushikiriza kugira ngire icyumviro ntanze kugira gishobore kugira ico gihinduwe canke ico gifashije abandi n'ibindi byinshi. Jewe ico nagomba gusaba gikuru Idrissa yashoboye gushyikiriza, turakunze kugira ikibazo kenshi mu gihe ibibazo byacu biherera kwa OPG. Ibibazo byacu kenshi bikunze guherera kwa OPG, kandi ibibazo nabyo bimaze guhera kwa OPG birangira ugiye mu mpimba, utagiye mu mpimba naho urafungwa mu bundi busho butandukanye. Gico nosaba leta mvyeyi, leta mpozi, nuko buturonderera igisata muri sense, bakaturonderera amategeko atukingira, kubera ko amategeko ari muri sense afata aba professionnel, mu gihe natwe ubwacu kenshi usanga tutari aba professionnel, ndetse tukanasaba n'ikintu kijanye n'inyigisho, kubera ko benshi muri twebwe dukoresha amatala, dufise amatala. Nimba narafunzwe, je nafunzwe kubera tala nsanzwe mfise, kubera tarasanzwe mfise, ariko hari n'andi makosa dukora ugasanga tuyakoze mu kutamenya yuko kino kintu ari kosa cyangwa kino kintu ari kosa, kubera iki ntituraba professionnel. Niyo mpamvu nosaba yuko ivyo kwigwa byose kuba ikintu kijanye n'inyigisho, bakatwigisha ukungene dushobora kwitwara, bakatwigisha ukungene dushobora gukora kugira natwe dushobore kwikingira, ndetse leta ikacitonda n'amategeko adukingira biciye muri sense. Cyari cyambere. Cya kabiri nagomba gusaba ngerageje gukurikirana ubutumwa mwagiye muratanga mubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, ndavuga Twitter. Narabonye yuko mwahagaze cyane ku kintu kivuga ati ibice ibi binaka ntibiragreye muri sense, ariko nk'uko nyakubahwa yatubwiye ati ifoko twirekura tuvuge ibiri ku mutima kandi tuvuge twireguye. Nanje nk'umuntu maze guhura n'ibibazo byinshi muri kano kazi, nanje nk'umuntu maze kubona byinshi muri kano kazi, kuko hari benshi bari ngaha ibyo maze guhura nabyo batarahura nabyo, ariko nk'umuntu maze kubona byinshi yuko ndabivuga. Yaranditse ati ibice binaka ntibiremererwa na sense, ariko nagomba kuvuga yuko muri sense twebwe turakunze harakunze kuba ikibazo cyo kutakigwa ubutumwa bwacu tuba dutwaye, ugasanga ibintu byacu biriko birateba cyane, biriko biremerwa, ugasanga banze ndamutse abariko baradukurikirana bari hanze y'igihugu, kuko ibiko byo turakora biko biba ikibiriraho. Nagira shimire abariko barabidufashamwo, shimira na mwese mwazanye amamikoro yuzuye hano kugira ngo kino gikorwa kize kumenyekana ku isi yose ko cabaye. Ndaramukije rero abarundi bari hano n'abarundi bari hanze, kandi kiri kuri Zoom, bisigura ko abiyandikishije bifuza kugira icyo bashikirije bari hanze nabo nyene barafikaze. Hariho abiyandikishije bari muri Afrique du Sud, Canada, États-Unis n'ahandi na Congo Brazza, kuko biraboneka ko abarundi bari hanze nabo nyene bagira ama web TV bakaza baravuga amakuru yo mu Burundi. Ahanini mwashikirije ibibazo abantu bashikirije, nta nkeka ko ari byo bibazo biza gushikirizwa n'abandi, kuko byagarutse ahanini ku bintu bibiri, ikijyanye n'amategeko. Amategeko ni ikintu gihambaye, amategeko iyo ahari ategerezwa kubahirizwa. Jewe sinoba ndi ngaha ngo mvuge nti amategeko turayafuta, kuko nta kuntu twayafuta. Amategeko ariho kugira ngo yubahirizwe. Mugabo amategeko agenda aratera imbere, amategeko agenda aratera imbere, arahinyanyugwa. Igihe bakora itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru,
ibinyamakuru byanyu n'ibyari bihari byakora buke buke ku buryo ata kintu kininiya umuntu ashobora kwibaza ko cokenerwa. Murazi ko higeze kubaho igihe mu myaka yahera abantu bakoresha ibinyamakuru bya bindi basohora gusa, mu nyuma haraza ibindi, amaradiyo araza, amateleviziyo. N'amaradiyo n'amateleviziyo nayo nyene ukuza kwayo byagiye biratera imbere, bihinduka, bihinyanyurwa. Haraza internet, haraba abakora kuri internet. Ibyo byose bica bisaba ko abantu basubira kwicara bakiyumvira amategeko. Nukuri sinarinzi yuko TV online mungana gutya. Liste mfise mu bisanzwe dufashe abagumye biyandikisha tugeze kuri 136. Niyo liste ya nyuma isaha 8. 136 muri kino gisagara benshi. Mwabonye ko ibice byinshi mutemewe. Hariho abafise uburyo bafise online TV nka kujya kwa Iwacu basanzwe bemewe. Birumvikana rero yuko dutegerezwa gusaba nk'uko mwabisabye ko amategeko ahinyanyurwa. Abo bantu bangana gutya si abantu bake, kandi uko mwaje nk'abaserukira ivyo binyamakuru. Iyo tubabwira tuti umwe wese naze nabo bakorana, nitwari kuronka aho tubakwiza. Ico ndakizi kiraboneka. Nagira mbanze ndabakeze kuko mwashimye kutiba, mwashimye kutaja mu zindi ngeso, mugira muti reka turondere ingene twokrea akazi. Ico nico gukeza. Yereshobora mukuru w'igihugu muri politike yiwe arafise priorite zitandatu. Avuga ati ibi bintu ninabishikako igihugu zoba ndagishikanye aho abandi bazoca bashobora kubandanya mugabo cyarateye imbere. Muri izo priorite zitandatu hariho priorite zibiri mukoreramwe. Imwe agira ati kurwanya ubushomeri mu bajene, baronke icyo bakore, ntibagume barindiriye ko leta ibaha akazi hanyuma umunwa wose uronke icyo urya, umufuko wose uronke ifaranga. Urumva yuko nk'icyo muriko muragikorerako. Hariho ikindi kijanye no kunywanisha abarundi, amahoro, paix et réconciliation. Kuko iyo muriko muragira ibiganiro, nta nahamwe ndigera mbona mugira ibiganiro byo kuryanisha abantu. Naho ndabibona yuko mvuga ngo banaka ni mwice banaka oya, mbona mwibereye muri showbiz, muri ibintu bituma abantu baryoherwa, banezerwa, banywana, bakundana. Bon, simvuze ibyo kuvumbura. Moya mbili. Je no se wamvumbuye. Tuvuge ko n'umunsi nanje navumbuwe. Sawa mugabo igihugu rero mugabo cyubakirwa ku mategeko. Nukuri igihugu cyubakirwa ku mategeko. Nta gihugu na kimwe ku isi kibaho kidafise amategeko. Itegeko ubonye ko rifise ico ribuze, usaba yuko ico kibuze kijamwo. Ariko ntuca uca ushaka ngo je nta ngorane ibindi bizokurikira. Ubanza kuja muri ivyo gusaba yuko nka kujya mwagize muti turasabye yuko sense yoraba igasubiramwo ikaraba amategeko atugenga. Sense rero mu gihe imaze kuyibona ice bitwara muri leta. Ikigiretse yamara
hari ibimenyesha makuru bishasha kandi byinshi mugabo bikeneye amategeko. Hari mugabo nk'itegeko hari gihe rimwe murabona murenga ikijanye na vie privée. Sinzi ko murayibona ko kenshi musanga mwarengeye abantu akari nanjaguruka uyu muvandimwe yarapfunzwe nije nakurikiranye urubanza rwe naje namufashije nagerageje kugenda gusigura kwa procureur yuko ibintu ariko arazira ata partie civile ihari. Bamwagirije ati aja mu ngo z'abantu agenda kubavumbura, arafatwa n'ubutunga, arafatwa n'igipolisi, arashikana imbere y'ubutunga hamanda baza procureur ati nyakubahwa partie civile yamwitwariye iri hehe. Niyo mpamvu urumva twebwe nta ligne editoriale dukeneye kuba ibintu byinshi dugira n'inkinamico. Harabagira inkinamico. Byarigeze gupanga manifestation ya Saturday nagira mu Kanyosha turakora manifestation n'amapancarte ushakashatsi bakore concert nuko nyene numva ari nayo ndabigora kubera abantu benshi baranzi kandi mbise n'izindi mushazi wanje. Urumva rero tabibaza rero hari n'umunsi najya muri presidence barabimba ati wewe ijya migumu kwateguye vipi none ngarigeze muza kumfata ubona isa na yindi ati je bariko bayisabira show. Niyo mpamvu urumva rero sense kubera aba professionnel nk'iradigiye gushingwa barababwaze mwe muzokorera kuri bagasaba ligne editoriale none ganya kuba ligne editoriale yo kuvumbura izo bimeze gute wafanye icyo kibazo dufise ifa ko amategeko ari sur mesure yiwacu bakakuko twebwe turi duhari ugira twokipe abantu hari umura bayimbira kwiba agacha abona kwa kuri Top TV bakinye scenario y'umuntu bafatanye umugore wiwe bariko baradunda bari muri moyambiri. Mwebwe byo muri ko le consommateur ho wewe hari ba consommateur babitahura yuko ari ibintu byateguwe mugabo amategeko na professionnellement nk'ubu ngiye muri sense tujya kuri monitoring batatangura kunkurikirana nk'ubu navuze ati jewe ni iterambere hama ejo kubera ndondera amaviews iterambere izakomeza amaviews ijana canke iyi nama turiko turagira nganza izakorabwa n'abantu batatu mugabo ninagira ati nakanaka bagwanye nabipanze ndaza kuronka amaviews umufuko wanje muri ya politika y'icubahiro kubera YouTube izabiri monetize toronka amafaranga ninashira ko nakanaka bagwanye canke nateranije Bienfrima na Big Fizo ndaza kuronka $1000 mugabo ninagenda muri sense bakambuza ivyo bintu nzoca ndabihagarika. Niyo mpamvu urumva rero il faut amategeko adutahura yuko on est des artistes parce qu'il y a l'art de communiquer. La communication c'est l'art. Umu artiste nawe ashobora kuba yaravyize cyane ari ibintu bimurimwo. Urumva harakinwa amategeko adutahura cyane aba YouTuber nk'aba artiste hari abandi bafise amayinya editoriale ndabazi benshi nka zayi wacu za JCTV safi sana mwendere nikuri twebwe tuko turasaba amategeko y'iwacu tubandanyirize dukora sekirite y'igihugu yacu mu guteramisha abantu mu kubamara stress ndibaza n'ivyo mvye sinzi ko mwantaho ni muzi nyomiko hanyuma itegeko hariho icyo mutariko muratahura cy'itegeko. Itegeko rigenga umwuga haba harimo no gukingira wewe uri kurakora uyo mwuga kandi cyane cyane no gukingira wewe nawe urakubitwa ngo yavumbuye oye nta urakubitwa ukumva ko yakubiswe kandi byose twese tukamenya ko yakubiswe ngo yagiye kuvumbura abari sene yuko yakubiswe. Bon, très bien. Icyo twumvikana ko twese ndazi neza yuko nta ndwi iheze hariho umwe muri mwebwe yanterefonye nuko nari mu yindi nama ambwira yuko yahamagawe ariko arakurikiranwa agira apfungwe kubera ibintu yashize kuri chaîne yiwe. Sinibuko wari we ariko yampamagaye ambwira ngo mfasha cyane amazi none uremewe gukora ako kazi ngo yashindaronka agrema ya sense utararonka agrema ukagenda ugatwara mikro ahantu urashobora gufatwa uhagirizwa yani makosa kuko rya tegeko rikingira ubwa mbere wewe nico gituma habaho ijya carte de la presse
aho ugiye kurondera inkuru bakubajije ati ucuvuga ati je ndemerewe kubaza, kuko umwuga wo kumenyesha amakuru harimwo na enquete. Urashobora kuja gutohoza ikintu, ivyo basi vyanyu byo kuvuga ngo bakubitanye umugabo n'umugore, ugiye kutohoza yuko umugabo n'umugore by'ukuri baraye bagwanye, ukaja kubitohoza neza neza kugira ngo ubijigize nese inkuru. Barashobora gukurikirana kuri violation de domicile, bashobora gukurikirana kuri violation de la vie privée, bashobora gukurikirana kuri bintu byinshi cyane. Ariko mu gihe werekanye ko wewe mu bisanzwe urekuriwe gukora, ushobora kuja kurondera inkuru akayikwiba, mugabo wayigerageje, mugabo akagira ati rabaje ndafise ikibinyemerera. Urumva rero ko rijya tegeko ukurikurikirana, ukurikurikiza, ukurishira mu ngiro bikingira wewe ubwa mbere na mbere. Simvuze ngo nukuri nta kizoshoboka itegeko rizokwamara rijya nyene, oya nukuri nibwirizwa shingiro rirahinduka, ari iryo tegeko bavuga nyamukuru mu gihugu, la loi mère, rirahinduka. None amategeko ari munsi y'ibwirizwa shingiro ni kuki atohinduka? Arashobora guhinduka, kandi amategeko ahindurwa abayatora n'abatowe n'abenegihugu. Abo benegihugu ni mwebwe. Muvuze muti turakeneye ko iri tegeko rihinduka kugira ngo ridukingire, bararihindura, ariko bigafata inzira y'ukuri. Ahantu umukuru w'igihugu yaberetse yuko ashikira umuntu uwo ari we wese, mwoja hamwe mwese uko mungana mukandikira ikete, mukamandikira ikete rimwe mukaresinya ati umukuru w'igihugu twaragutoye, iri tegeko riratugoye duhindurire. Atabifanya niko bimeze. Kandi nahagiye hose arabwira umuntu ati ubu ufise icyo ashikiriza nakinshikirize. Mu minsi mike iri imbere hazoho n'umurongo muri presidence mu mutelefone mumushikiriza imisi yose ku mwanya ico mwifuza, kuko murazi ko ku makomine hari bwa busandugu vyarabonetse yuko hari abadashobora gushika kuri bwa busandugu, ariko abantu benshi bafise amatelefone ushoboye kubugurura ku buryo n'ufite telefone agira ati ndarungitse. Rero turi mu yindi ngendo yuko ico umwene gihugu akeneye arico leta imukorera. Ivyo rero ntimutinye, sense ndaze ko yabagirije inama mu mpera z'umwaka uheze, yabasavye ko muja kwiyandikisha. Hariho ndaze ko hariho abagiye kwiyandikisha batararonka, bataremererwa kuko ari byo basabwe, batarashobora gushikana. Ndazi neza yuko hariho ibigoye. Mwavuze nk'akarorero impano z'umuntu ni nka kujya kwa gasapu igihe akora iradiyo. Urazi igihe byamaze kugira ngo aronke autorisation yuko iradiyo yiwe ushobora kuvuga, agrema byaramugoye cyane, kuko hariho amategeko, ibintu bitegereza gukurikizwa atarafise bitashoboka. Ariko mu nyuma byarahinyanyuwe, arashobora gushika kuco yari yifuza, kuko igihugu gifise umuntu nk'uyu afise iyo mpano gitegerezwa gukora uko gishoboye kugira ngo kimuteze imbere. Mu bindi bihugu natwe tuzobishikako, barafinansa même la recherche. Wewe mu gihe ufise iyo mpano, ahubwo leta irashobora kuguha n'uburyo kugira ngo ushobore gushikira kuri iyo mpano. Ubu rero ubu nico twakoze, leta nkozi yarashizeho banki y'abajene. Mufise umugambi mukawandika neza, mukaja kudefanda muri banki y'abajene, barabaha imfashanyo, ingurane, nako simfashanyo, ingurane, kugira ngo mugende mukore, muze mushobore kuriha buke kuko murakenera equipement, murakenera, nabonye mugira n'udusalon twiza, materiel n'ibindi. Ivyo rero nibaza ko ku gice cya mbere tuvyumva kumwe, twemere twese twubahirize amategeko uko ameze. Mugabo musabe yuko amategeko ahinyanyirwa, mwabisabye kandi vyashitse, kuko ndazi ko na sense yarungitse intumwa ngaha bavyumvise, natwe dukorera muri by'umukuru w'igihugu twavyumvise, tuzobishikiriza muri raporo yuko icyo musaba ari uko itegeko risubirwamo kugira ngo namwe mushobore kwinjiramo. Ivyo rero vyashitse.
ikindi mwashikirije nikijanye hariho bavuze ati tugiye nka hariya mu mashute n'ibindi ugasanga baratwankiye ukamenga ngo niyeretse nibwo nyine ifite uburenganzira bwo kujayo. Nibaza ko haba ari ugutahura nabi kw'abantu. Ico ahantu hose mu gihugu cy'u Burundi mutarenganya imbibe, igihugu cy'u Burundi murakingiwe n'amategeko ahantu hose. Mu gihe rero mugabo mwamaze kuja muri aya mategeko ahantu hose, urumva umuntu arashobora kukwima iyo nkuru kuvuga ati we ntiwemewe urinde. Byarashitse aho mvuze mu bijyanye n'umutekano, byarashitse aho abantu binyegeza mu mwuga kugira ngo bakore ibindi. Murabizi nta burero nkeneye gutanga buriho, nicyo gituma uko uzwi biragufasha. Ikindi nivyo hariho bamwe bafite abakozi bakoresha, none abakozi bakoresha kuko hariho kuronka agrema ya sense, mugabo hari hose no kubaho entreprise yawizwe waraciye muri yapi ukaronka ukandikisha ukaronka NIF, sivyo? Hariho abatanditswe bapfa gukora kuko afise internet. Izindi ngorane mujamwo nizi, fata uwo urungitse na kamera yawe imodoka imugonze, assurance ni gute? Abavyeyi bazo gukurikirana ati ku kazi kawe, ariko mu gihe yemewe n'amategeko azi ko yari ku kazi afite na contrat, ntibarondera wewe bavuga bati hariho umuntu yari ku kazi kandi bamukotizira hariya muri RSS babakotiza, ni ukuvuga yuko assurance cikora ubuhegeye kumukingira n'udufaranga duto duke wewe ukwemera gutanga, mugabo ukabuhegeye kwikingira byinshi. Hariya amakonfirima muvuyemo aho uzobona abantu barafatana amashati ati none ikinga ntiyamugonze yari ku kazi kawe, siwe mutumye siwe murungitse, none ubu yavunitse ukuguru, zara amahera yo kumuvuza kuko wewe nta ubu utari kurakurikiza amategeko uko ameze. Urumva rero hariho uko kubiri, hariho icyo ndabashimira kuko mwakariye akazi, ariko no gukariye akazi ni mugashire ku murongo neza gashobore kubatunga, gatunga imiryango, kongere gateze imbere igihugu. Navuze yuko mufise ivyo muko murunganira muri wa mugambi kugabanya ubushomeri, sawa, kunywanisha abarundi, kubanezereza abantu bave mu bindi baryoherwe, sawa. Hariho n'ikindi kinini iyo muko murakora, burya mu priorité akomeye, priorité de priorité, le tourisme mukuru igihugu arayifisemwo ishaka rinini cyane. Amahera aza muri tourisme ni menshi. Tourisme nishobora gutera imbere abantu batamenya Burundi. Ivyo muko murakora mwerekana hirya no hino, mwerekana amatana abantu bafise, mwerekana ibihanza birafasha, ni contribution nini cyane. Nukuri nawe reka kubashimira kuri ico. Ariko rero imvugo tugarutse ku ma views, okay, ukeneye ma views ugaca ukoresha n'imvugo imwe idashimishije, urumva yuko ama views uraza kuyaronka, mugo hari ikindi kintu uza kubura. Ni nka wa umuntu avuga ati je ndi muri business, bagutumye kwica umuntu, hakuna shida, ni business, l'essentiel ndonka amahera. Hariho naratanze akarorero mu minsi heze, ndavuga nti abakoze ikiganiro baraje muri presidence turaganira, ndabwira nti sawa, nukuri numvise ubutumwa, okay, ariko hariho abantu bashobora kubitwarira ku ngene mwavuze ibintu bimwe, niba bitwarira mu bacahe mubigenza gute?
niba basaba indishi y'akababaro yama views twa dufaranga twaroze ku ma views niduce tugenda kuriha indishi y'akababaro iri gurashobora kuronka ima views ukaronka $1000 n'ivyo bagaca baguca amande ya 5 millions nari ya $1000 nigiye ndazi ko uvuga uti cyandonka izindi views kubera bafunze mugabo sawa ntagorana mugabo hariho aho utakaza abantu bose bo ku isi yose nta ibintu byose biri en ligne biri réglementé ku isi yose koresha amayeri yose ushaka ego ariko ntugende mu bintu bivyola la loi urashobora kuja guherayo yama views uzoyaronka uri ndani mugabo umaze kuja indani abana umugore iki famiye wafasha umuvyeyi yakuze wariko urafasha bigenda gute kuko ntushobora abantu bose bazokwihangana ko vie prive yabo yose utora ugaterera kurukumbuka arivyo mwakinye isinema amafilme nisa warabaho narumwe yase ko cyawiyandikisha mu bakina amareresi uvuga uti jewe nyina amafilme hariho ibiganiro hanze bibaho bisa n'ivyo kuvumbura birabaho mugabo uba wabirondereye lisansi Vienna byose biba bizwi ukurikije amategeko bazi ko ari ivyo ukoreramo hariho n'ibihugu bafite amategeko bemera n'abajya baja muri pornography hari ibihugu bivyemera ariko akagenda akiyandikisha akaja muri ivyo kamenye tuyo iratakaye tumushize muri babandi turamuhaye nagende hariya mugabo mu Burundi ntiturashikaho kandi ntituzohashika yuko tuvuga tuti ubu turemeye yuko abantu bagenda muri pornography abana niyo mu mico y'abarundi ntibizopfa bishitse rero ni wagenda no mubishaka gusa n'ivyo bazoguhagarika n'ingoga hanyuma kugira ngo bashobore gukingira abana bariko baravuka bakura igihugu gifise responsabilité yo kubakingira sinzi ko cyo tucumva kumwe rero umuvumbuzi yiyandikishe nk'umuvumbuzi ni filime urakina amafilime yo kuvumbura bose bakamenya ko hari abafise utuntu abakomedien tuba tuzi ko ari umukomedien nubwo ugenda gusubiramo president bose baratwenga kuko tuzi ko ari umukomedien ivyo vyose birafise inzira bifata donc nta ngorane ririmo ngaho ingorane irimo aho uba urengeye akarimbi abandi ndabaha ko karorero abaje twaravuganye ndababwira nti mwampaye ubutumwa ariko Isaac wewe ku munwa wawe wavuze ngo uhora ugenda kuraba abarundi baboze ngo kabakura hariya ngo baboze mbega abarundi boca bihagurukira rimwe ati twebwe vraiment niyerekana abarundi twaboze aho turi nirangaje ishobora kugushikana kure uti tanga preuve nk'utwo tuntu kubera kuryoherwa kurondera views urashobora kwihenda rero suko nimba sensi bareka mugakora igahumiriza nuko ni muri ko bwa muvyeyi nyene ariko nubwo ihumirije gato kugira ngo mube murakora mube nayo ibirahinyanyura amategeko nimuce mugenda mu konona nico nukuri nibaza ko twovugana ikindi rero mavuze nikijanye no gutumirwa ngo mbega ubwo butumire bucahe bugenda gute ntimwe mwatumiwe murumva yuko ubutemewe n'amategeko wewe biragoye ico cyo kirumvikana vyitwa yuko atazwi sinovuga ngo ndaza gutumira inde tuvate iyi zisha kwa nyingi wakalaiti kugasaka ikibamara yuko kuko wewe nimba wemewe n'amategeko ndashobora kugutumira
mugabo hariho ivyo namwe mudakuvura uzi yuko nubwo ugishira ko atabuza gukira akarorero ndazi ko ntazotumira hozi par exemple kuza gusuiva yuko president karakira ba ambassadeur nta bitwara urabikeneye yuko ari karakira ba ambassadeur mugabo president yagenda par exemple kuraba abariko baratamba giye kuraba ndashobora kubatuma bakavuga nti urakunda kubishiramwo president yakiriye Miss Burundi ni muze kuko mwaragize couverture ya Miss Burundi urumva muteza gutumiko ariko utazwe n'amategeko naho ntaho mfise ntangurira ifoko donka nanje aho ntangurira kugira ngo ndagutumire rero abumva ko bakeneye kuza barakuvura ibikorwa hirya no hino kandi bemewe n'amategeko nta ngorane ubijejwe nujye Madame Geneviève nyine yatanguye jewe nimero yanje murayizi iriko hose no kumbuka nta ngorane mugabo nawe nyene mu gufata nimero yiwe mukamugora mukamubwira muti hariho ikintu numvise president dojamo naje nakeneye kugikurikirana president ashaka kuja kuraba aba jeune aha turifuza kubikurikirana mu kurindira yuko ivyo bindi vy'amategeko yora hijyanyugwa hariho utuntu dushobora gufashanya tumwe nta mwana n'ikinono turashobora kuba turafashanya iminsi kabiragenda imbere mugabo buke buke tugenda duhinyanyura amategeko ikiba kibi ni igihe ugiye mu kintu kibi aho itegeko rikora mu gihe ukiri ku murongo nta n'ukuraba iyo hari amahoro nta na rimwe umupolisi ahagarika gusaba akarangamuntu ngo umurengana atakaranga umuntu gusa mugabo iyo batanguye kwikeka ko hari ibibazo batangura guhagarika udafite akarangamuntu sohoka yega ndi umurundi we nta kimwe cyemeza ko uri umurundi zana akarangamuntu ndi umurundi chef jewe ivyo ntacyo ndabakaranga muntu nayo ufise nayo isize muhira ivyo birakuraba abanza kugutwara kuko urihisha amande mugabo mu gihe atangorane urashobora kurenga kuyibandanyiriza atakaranga muntu wigira aho ushaka hose ijoro n'umurango utangorane n'ibintu byanyu niko bimeze mu ijoro murabuko muragira amakuverture sense biryamiye bari à l'aise nabo muriko murazunguruka muriko murakizura murondera amakuru hirya no hino muvumbura mugira iki kaja kuri YouTube bon mu gihe atangora biraba hakuna shida ariko habayeho probleme umuntu acagaruka ati wufise uburenganzira bumwe nibaza yuko nishuye ivyo mwambajije nashukuru sana kwa kunipa neno. Ningependa kuongea Kiswahili sababu ndio mkurugenzi ambaye anasimamia hapo kuongea Kiswahili hapa. Ningependa kuongelea vitu vitatu. Katika hiyo vitu vitatu kuna ni moja ambalo linahusu walisema kwamba tunaweza tukaomba namba pale kubwa kwa ajili ya kwenda kufanya masuala ya utangazaji kama president ameenda kutembelea Messi na yetu kama hizo. Swali nataka kuuliza, kwa hiyo tunaruhusiwa kwenda kufanya kitu hicho na hatujawa na ruhusa kutoka kwa CNC? Sababu tunaambiwa kwamba hatuwezi kufanya tukio lolote bila kutoa ruhusa, hatukubaliwi na mategeko. Ningependa kuongea kitu cha pili kuhusu media online. Mimi ni mtu ambaye nilianzisha hivi vitu katika watu ambao walianzisha media online. Nadhani nilianza hivi vitu, zipo media kama 2 au 3 Burundi. Kwa hiyo nilipoanza kutumika, nilitumika kuanzia 2015, 16, 17 kwa leo. Mwisho wa siku ilipofika 18, 19 yalikuja malalamiko mengi, yani feedback zilikuja nyingi kwamba kwa nini media online zinachafua watu YouTube, zinaleta title ambazo sio. Nikawa najaribu kuwatetea ndugu zangu, bwana, kwa kutaka kutafuta views na nini ndio maana nafanya kitu. Lakini tunasahau kitu kimoja kwamba tunaharibu jina na hizi media zetu kwa kutumia zile title mbaya ambazo tunaziweka mtandaoni. Tunasahau kwamba sisi tutataka kutafuta watu ambao watatusaidia mbele. Kwa hiyo ningependa kama kama tutapewa ruhusa sisi na sense ziwepo kategoria hizi media zetu. Sababu ukiangalia mimi media yangu imesimamia
kwenye masuala ya entertainment. Mimi ndio CEO na founder wa Platform Show. Kwa hiyo nimesimamia kwenye masuala ya entertainment, masuala ya muziki, 100% muziki kwa sababu mimi ni msanii, kuachana na masuala ya media, mimi ni msanii pia. Kwa hiyo ziwepo category kutofautisha hizi media ziko vipi. Sababu ukiangalia ipo ambayo inatumikia kuhusu masuala ya sport, na ipo ambayo inatumikia kuhusu masuala ya entertainment ya muziki, na ipo ambayo inaongelea masuala ya politiki. Kwa hiyo hizi media zetu zitofautishwe. Sio ile media kama ile media online inafanya mauvumbuzi na mimi ya kwangu inataka iende kwenye jina hilo. Kwa hiyo hizi media zinakuwa zinatofautiana, lakini ikikuja kwa masuala ya kwamba bana media online zinachafua watu, wanatuchukulia sisi wote na general, wakati sisi sio hivi. Umeona? Kwa hiyo tutofautishe, kama tutapewa ruhusa sisi kutoka ukubwani, tuliomba hizi media kwenye taaluma. Chumba changu cha habari ni kelvinthehot.com, hiyo ni website. Lakini pia kwa YouTube inapatikana kama Kelvin the Hot, na mitandao mingine ni Kelvin the Hot update. Kitu ambacho ningependa kuomba Mheshimiwa Willy, tusaidie sana upande wa sensei. Kuna matatizo ambayo huwa yanajitokeza, tueleke tatizo linatokea wapi. Unaweza kukuta mtu wamekuomba nyaraka ambazo wewe unazo ili usajiliwe, na nyaraka hizo umeziwasilisha kwa wakati maalum, lakini unakuta ulipowasilisha nyaraka kuanzia mwezi Februari unafika mpaka mwezi Juni bado hujajibiwa, na nyaraka zote zilizoombwa zote umeziwasilisha. Tatizo ni nini? Kama kuna kwa na tatizo, yani upate feedback yoyote, kama maybe labda utakuwa umekataliwa, aidha kama kuna iko pending ujue, au kama imekataliwa ujue, kama utakubaliwa ujue. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, ningependa kuomba kwa hawa ndugu zangu waandishi wa habari na watangazaji kwenye mitandao ya kijamii, wenyewe pia waweze kupata fursa nzuri ya press, waweze kupata information kwa kutaka wajue ni kitu gani wanachokifanya. Unakuta watu wengi wanaingia kwenye makosa kutokana na nini? Hawajui wanachokifanya. Ndio unakuta kuna watu baadhi wengine wanakuambia na presenter wa Burundi ni wa amateur, lakini sio wote. Kuna wengine ambao wana taaluma, kwa hiyo unakuwa unachukua sisi wote. Kwa hiyo pili, watakapopata fursa ya kupata formation message ya press au formation ambazo zinatolewa, formation na mimi kwamba zipo na zinakuwepo, lakini tatizo ni kwamba zile gap za kuweza kupata hizo, unakuta formation zinakuja kwa mjuano kwa sababu ni fulani, kwa sababu hao ni watu. Sasa watu unakuta Radio Colombia wanakupatia formation wewe inahusu nini? Formation wewe na Radio Colombia wapi na wapi? Haihusu. Formation wewe ni kelvinthehot.com, because I have my own website. Mpatie watu wa website hicho kitu mkitazame, watu wa ma TV na wale pia ni web TV, wakati formation wajue ni sheria gani ambazo zinazowazunguka ambazo hawataki kukiuka sheria gani. Kwanza mazingira ya shida sana kwa sio kiwili kikombe sana kwa matuala mjana ya shule ya vivazi wengi ofisi. Magazine yanayoitwa Star kwa moja ya makuru Isaac TV. Yote cha mbele hao mu biswaji kuvuga. Bibaza ko tatari sense bila shule bishika. Ishore kujishikira icyo kibazo kugira tukione inyishu. Misanze yisibe mu Burundi turabona amajuzi y'ibyo twakora. Tukabona ukuntu turiko turabona kwa ibikorwa byacu, ariko mu Burundi YouTube ntizwi nkuko muri iki bihugu. YouTube izwi, isura yuko amafaranga tuyinjiza cyangwa amafaranga tuyinjiza mu mfumo wacu kangana na ibindi bihugu yinjiza. Isura yuko rero mwebwe n'ibintu byo hejuru kandi bishobora kwifashwa namwe, leta muzi rero leta je ikayisavye ibituyukiremo kugira ibintu bigenda neza, turonke natwe kameze neza cyane. Ikindi kibazo cya kabiri shobora kuvugira abanasanzwe bakina amafilme umaze kubyumva kenshi bivugwa kuri internet, usanga bariko bacisha ko filme zo muri Inde, filme zo muri Japon. Ukuntu turafise abantu bakurikirana internet cyane, usanga atafise na smartphone, ucishijwe akabuto cisha ko nka filme ya mugisha, filme cyangwa se filme mu Burundi ziyoshika nyinshi cyane.
rero RTNB bazi yuko kugira filime z'iwacu zice kuri RTNB barifisemo uruhara cyane rwose. Ikibazo cya gatatu naco ibitele connection yayo yatwangamiye cyane. Ushobora kugura amamega ukakoresha umunota umwe aho nyene barayatwaye ugasanga n'ukorana ibintu neza. Bisigura yuko bamwe bahora kugura amamega acha yigira kuri Facebook WhatsApp, kuko Facebook WhatsApp iranyaruka par rapport n'uwaguze ibintu kandi ibintu isanzwe isivye ngo bayiguza amafaranga menshi. Icyo kibazo ahubwo kire baje gukora Facebook bakazana ibintu ku buryo twese twijukiranye. Brava. Murasoma irya tegeko musome article 2 musome na article 52. Usomye article ya kabiri yakwereka neza yuko mu gihe wiyise umumenyesha makuru wiyise umumenyesha makuru riri kuraba, wiswe umuyoutuber ntiri kuraba, ariko wamaze kuvuga ati twebwe abamenyesha makuru dukorera en ligne, urumva wamaze kwitwa umumenyesha makuru riri kuraba, uteza no kugira ya carte professionnelle de presse. Hanyuma icyo kijanye n'uburyo icerekeye uburyo murabona yuko ngira ngo abategura itegeko kera ari cya gihe bibaza ko amaradiyo n'ibimenyesha makuru ari 4, 5, 6, 8, ngira ngo bibaye 10 bikaba byinshi ati tuzobaha n'uburyo, ariko urabe les chaînes YouTube ubu zihari, les TV online zihari, nimubona ko zisumba ibimenyesha makuru byemewe n'amategeko. Hanyuma kandi byinshi nta n'umwaka biramara, ni ukuvuga ko ubu namwe nkurikirana byari zabaye kreye zose ni nshasha, bisigura ko mu myaka 5 iri imbere tuzoba dufise izi ugwije n'inshuro gira ngo nk'ijana. None leta yoronka kweri uburyo iha umuntu wese akreye ariko arashiraho agashene YouTube, ni ukuvuga ko umuntu wese agira ati jewe nabonye hari uburyo aca ashiraho ikimenyesha makuru ubwo nyene kuko leta imuha. Nivyo biri mu bitegereza guhindurwa mu itegeko yuko leta itegereza guha amafaranga abantu kugira ngo bashireho ibimenyesha makuru. Twibuke ko mwebwe nababwiye yuko ndabashimira ndabakeza ko mwashikoza akazi mugaha akazi n'abandi. Umuntu niyumve ko ategereza gushira ikintu kimubeshaho agakoresha uburyo bwiwe n'ubwenge bwiwe n'inguvu kugira ngo ashobore gushika ahantu ntatege amaboko. Mu myaka yahera mu 1990 uwakora umugambwe bacamuha ijipo bakamuha no mahera. Mwace muri imigambwe yacibaho, umugambwe president vice president akaba umugore, nyonya akaba abana, tante, oncle, cousin, agacaronka ijipo. Rero nibi leta ntishobora kuja muri ivyo. Nukuri ibimenyesha makuru nta mwana n'ikinono ni byinshi cyane, ndazi ko ibyemewe n'amategeko birarenga 100. Urumva rero ibitemewe n'amategeko nabyo bikaba biraba. Murasoma irya tegeko musome article 2 musome na article 52. Usomye article ya kabiri yakwereka neza yuko mu gihe wiyise umumenyesha makuru wiyise umumenyesha makuru riri kuraba, wiswe umuyoutuber ntiri kuraba, ariko wamaze kuvuga ati twebwe abamenyesha makuru dukorera en ligne, urumva wamaze kwitwa umumenyesha makuru riri kuraba, uteza no kugira ya carte professionnelle de presse. Hanyuma icyo kijanye n'uburyo icerekeye uburyo murabona yuko ngira ngo abategura itegeko kera ari cya gihe bibaza ko amaradiyo n'ibimenyesha makuru ari 4, 5, 6, 8, ngira ngo bibaye 10 bikaba byinshi ati tuzobaha n'uburyo, ariko urabe les chaînes YouTube ubu zihari, les TV online zihari, nimubona ko zisumba ibimenyesha makuru byemewe n'amategeko. Hanyuma kandi byinshi nta n'umwaka biramara, ni ukuvuga ko ubu namwe nkurikirana byari zabaye kreye zose ni nshasha, bisigura ko mu myaka 5 iri imbere tuzoba dufise izi ugwije n'inshuro gira ngo nk'ijana. None leta yoronka kweri uburyo iha umuntu wese akreye ariko arashiraho agashene YouTube,
ni ukuvuga ko umuntu wese agira ati jewe nabonye hari uburyo ashiraho ikimenyesha makuru ubwo nyene kuko leta imuha. Nivyo biri mu bitegereza guhindurwa mu itegeko yuko leta itegereza guha amafaranga abantu kugira ngo bashireho ibimenyesha makuru. Twibuke ko mwebwe nababwiye yuko ndabashimira ndabakeza ko mwashikoza akazi mugaha akazi n'abandi. Umuntu niyumve ko ategereza gushira ikintu kimubeshaho agakoresha uburyo bwiwe n'ubwenge bwiwe n'inguvu kugira ngo ashobore gushika ahantu ntatege amaboko. Mu myaka yahera mu 1990 uwakora umugambwe bacamuha ijipo bakamuha no mahera. Mwace muri imigambwe yacibaho umugambwe president vice president akaba umugore nyonya akaba abana tante oncle cousin agacaronka ijipo. Rero nibi leta ntishobora kuja muri ivyo. Nukuri ibimenyesha makuru ntamara n'ikinono ni byinshi cyane. Ndazi ko ibyemewe n'amategeko birarenga 100. Urumva rero ibitemewe n'amategeko nabyo bikaba birenga amajana, ntacoroshe. Tubandanye mbere ko tubandanya nagoma ndavye itegeko la loi sur la presse tworaba nka article ndibaza ya kabiri, toute personne physique ya gatatu ya kabiri d'abord, la présente loi s'applique aux personnes physiques ou morales. Urumva physique ni umuntu canke morale ni ishirahamwe. Ashobora kuba ari ishengero, ashobora kuba ari entreprise commerciale qui met à la disposition du public des services en matière d'information et de communication sur le territoire de la République du Burundi sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public. Sont inclus dans son champ d'application tous les supports de communication que peut utiliser une entreprise, une institution, association ou collectivité pour faire passer son message couvrant notamment les entreprises de presse écrite, audiovisuelle et électronique ainsi que d'autres services relatifs tels que le cinéma. Bisigura ko ishengero rishizemo ikinyamakuru nawe nyene itegeko riramufasha. Ntacavuga ngo jewe ndi shengero canke jewe ndi banke jewe ndi oya, itegeko riratomoye neza. Nabo nyene nibaza yuko ico cumvikana. Je le dis sur le contrôle ya sense. Nibyo? ngomba naje mvuge gato. Ikibazo cha CNC ingene navyumvise je ndabona ko ari akantu bita umuchezo wa ndani. Kubera iki mvuga ko CNC ibintu byose bitora na politiki. Nawe no serukira ndibaza ko serukira biro ya president. CNC na jambo ifise atari wewe cyangwa president mutabisinyeko. Mwebwe mubahaye itegeko ryo kuvuga ko aba bantu tugomba ko bakore mugabo bakorere mu nzira zifise akamaro ku gihugu. Ndibaza ko byose birashoboka kandi sense na jambo bafise atari mwebwe. Rero tugomba tugusabye Monsieur l'ambassadeur mudufashe kuko abayutibere ubu bamaze kwinjira muri groupe y'abakomersa mu Burundi. Mudufate nk'abakomersa, si kuvuga ko mudushire ku ruhande ngo kubera turabayutibere niyo muca muduta ku ruhande. Tugomba tubasabe retantieyi Monsieur l'ambassadeur n'umukuru w'igihugu mugende kuyumvira ikibazo cy'abayutibere. Nitugomba ko dusubira kuri sense kuko sense biboneka ko ari ibintu byinshi
ntibashobora kudufasha abayutuberi. Inzego z'igihugu ziratandukanye, umwe wese akora akazi kiwe, ico tucyumve. Icyatumye nkoresha ino nama ni uko mu byo njejwe mu biro byinshi bari mukuru w'igihugu ndajejwe gukurikirana ivyerekeye kumenyesha amakuru. Nabonye ko ama chaîne en ligne ariko araba menshi, nkuko nagize inama kandi ayigiriye ngaha nyene n'abarongoye kiri kuri site web Albin TV. Navuze yuko mugenzi wanje wa televiziyo online no Rwandance no hibe ni ikinyamakuru cyegamiye Eglise. Je nashoboye kugira dossier ikwiye ndayitwara muri CNC. Baranyinshi bambarira ngo ntishobora kwinjira ngo dukurikirane ibintu ama Eglise akora, niko banyishuye. Ikintu cya mbere cya kabiri, muri CNC biravuga yuko studio musicale muzoba bisaba ko ziba enregistré zikemererwa studio musicale. Icya gatatu, mwarigeze kuba mutanga inyigisho ni gute abagurwa gukoresha les réseaux sociaux. Mwaho nk'akanya nikabakundira natwe muzo zidutegurire. Ikindi mwavuze yuko mugitangura nyakubahwa Geneviève yuko ari cadre d'échange, twizera ko muzoca murishiraho kugira ngo groupe WhatsApp kugira ngo iyi cadre d'échange igumeho. Ikindi nuko mwavuze yuko mwari muje muva gushyigikira imbere natwe mu minsi ya hafi tuzobatumako. Ndakengurutse umwe wese yatanze ibyumviro uko abyumva, tubahe umwe wese ibyumviro byiwe tumubahirize, kuko dushobora kwiyumvira kumwe twese ntibishoboka. Nje gituma wasabye ko tugira groupe WhatsApp, yabayeho yakozwe. Si mwese murimo abandi barose link bashobora kwinjiramo, ariko nka mwese hafi muriko murajamo. Ushaka kuvamo nawe nyene ni uburenganzira bwinshi, gutuma navuze nti yabisabye n'ivyo twayikoze, ariko uwumva ko atabiryoherewe arashobora kuvamo. Ikindi naco groupe WhatsApp ni vyiza, ariko hari igihe ikizamo akavuyo kizamo akavuyo, turagira isuku muri groupe. Ariko rona saa 9 y'ijoro umwe ari mu biyeri acerunka amaudio muri groupe ntibiryoshe. Twogerageza kuba ari groupe yuko hanahanamo ivyumviro bijanye n'ibi twavuganye. Ufise ikibazo ikicanye kiri arashobora kutubaza kugira ngo turabe ingene twofashanya. Nimero yanje murayifise nta kibazo. Wavuze ibyerekeye inyambaro wakoze, hari abagukomeye amashi, hari abatagukomeye amashi. Urumva twama tubiraba nk'ubu nk'abantu baje muri presidence kugira nk'ibikorwa bya president, hariho inyambaro de dress code, ntushobora kuza wambaye ikambambiri n'ibutura. Nta tegeko na rimwe yanditse ko bikizira kwambara ibutura n'ikambambiri, ariko nibaza yuko ushobora kuraba na wowe igihagararo cyaho ugiye, nawe muza kubonana ukaraba ingene utegeza kwambara. Rero dress code ingene umuntu yambara bivanye n'ahari biratandukanye. Umuntu mwora simvuze ngo bazozana akametero kuko za barapima amajipo, simvuze ngo uyu yambaye ngufu ujya yambaye ndende ujya shima ibi bivana. Ndazi ko hari abantu batemera umudamu yambara ipantaro, abandi bakabona ko aba yikwije. Hari aho bandi batakunda ko umudamu yoshiraho n'amabiju, abandi bakabona yuko ariho aba ari sawa. Ibyo byose mwese azoraba abaze umutima wiwe arabe ikibereye. Abari kuri scene, abari muri showbiz, inyambaro yo kuri showbiz
ntimuze mubasabe kwambara karavate kuri sene ari kuri sene ari mu yindi ariko araririmba umuririmbyi Ziza Desire sinzomusaba ko yambara nkuko je nambara agiye kuri sene. Umudamu rero nicyo kimwe ugenda kuri sene si ugiye nk'ugiye mu misa, uri muri web tv ariko yatanga ikiganiro ciwe uko yambara si cyo kimwe n'umuntu ari mu isoko. Urumva ibyo ni ibintu bigora kwa presya, ariko umwe wese azoraba ikimuhesha iteka kigahesha iteka n'igihugu ciwe. Abamenyesha makuru apana abamenyesha makuru nagize ni ushaka kwita umumenyesha makuru nta kibazo, jewe sinshaka kubikwaka ubuze jewe ndi umumenyesha makuru mu mutima n'ubwenge na atadamu ukinicanja mimi ni journaliste, ariko wemeye ko umumenyesha makuru hari itegeko naryo rigenga abamenyesha makuru, hariho na code de déontologie irishari kuraba icyo twumvikanye ko nuko akazi mukora nta na hamwe mu mategeko kanditswe, nta n'umwe babujije gukora. Bagize bati nukuri n'ibishasha, ibyo bishasha rero amategeko ntarabibuza, nta nahamwe bibujije. Iki itegeko ritabujije kiba cemewe, ariko iyo uvuye muri kaga studio kawe ugasohoka rero mu ibarabara ukagenda ku isoko gutwara mikoro kubaza abantu, haca habaho ayandi mategeko utegerezwa kubahiriza. Mu gihe uriko urakora byiza nta n'umwe aza kwitwarira, ariko ushaye ku muntu aca kwitwarira amategeko aca gufata. Imihora rero mwavuze kuri vitesse ya limited inde onamob, ni mutahure ko bivana n'ahantu. Nk'akarorero urashobora kuba uri muri centre ville, dufate kote kwa Dimitri, urashobora kugerageza kurondera gukoresha limited bikanga, sibyo? Ariko urashobora kubasikira kuri onamob ukabona pouf ça passe bien, kuko aho uca hose na antenne, izo antenne uri ruguru hari 4G, ahari 3G, ahari 2G, ntagira na kimwe, bivana n'ahantu. Rero ntuze utumwe ikomo kuri uyu cyangwa uriya ngo konesha yiwe nikiragenda neza, bivana na wenyene aho uherereye, kandi bikavana na equipement ukoresha. Urashobora gukoresha telefone idashobora kwemera 4G, none nubwo hoba ari umuhora wa 4G ntuzopfa ushoboye kuronka vitesse, kuko ikugarukana kuri 3G canke kuri 2G. Ni technique, ni mu batakure, ahubwo burya bagerageza. Umaze gukura ukuguru mu Burundi ukaja hanze niho ubona ko bafise connection mbi cyane. Twebwe dufise connection nziza, ba limited bafise ama connection meza cyane. Bivana rero nicyo gituma umuntu avuze ati muraza muje muri onamob, mugabo onamob urashobora gushika hanze ugasanga aho hantu uri onamob nikora econet niyo imeze neza, ugashaka kuri econet. Hari ahandi usanga ari limited ugakoresha ahandi ukaba obligé yo gukoresha nimba ari muhira izindi connection résidentielle zitangwa. Nibaza rero yuko igisigaye ari uko ndabashimira ku mwanya wanyu, twayaze duhuza, mwakoze kwitaba buno butumire. Icyo mbonye nuko muri benshi mutari bake ijwi ryanyu ritegerezwa kumvigwa kugira ngo dushobore kubakira hamwe igihugu. Umunsi rero mwumvise ko hari igikorwa cy'umukuru w'igihugu mwifuza kuzamwo, twagize group WhatsApp tuzabivugana, ntimuze gutinya. Umukuru w'igihugu n'uwabene igihugu bose, jewe nta burenganzira afise bwo kugukumira kuri iki canke kiri. Icyo gusa nsabye nuko tugerageza kubahiriza amategeko.
uzokumva ko hariho utuntu yifuza gushirako nubwo zo ari video mutaje gufata muzoce musaba ati iyi video president avuze ibi ndayikeneye tuzoyibaha nta ngorane. Rero mwakoze cyane, rero twamenyanye, reka rero abo umuryango ukomeye, umuryango uhuzwa n'ibikorwa kugira ngo dushobore twese hamwe kubona ko bishoboka ko twiyubakira igihugu c'umuco nk'uko twabivuze mu minsi yahera cyari civugo cyo muri Flambodola, twiyubakire igihugu c'umuco. Murakoze cyane, Imana ibaheze.